umbrisa uno mukobwa akuno ubwangiwe ukata mukamanuka nimuze kamanutse wewe kenda eto nichane nawe ndokwenyisho ibiharage urabona ibiharage totono isaha 6 kaburungu jeje nene byo nzana none mabdu je umukozi bandan ergani mu bandan bandan mu yaka wewe uramaze kumvizira kibutura ngaha muri quartier umviriza we nagutumyeko sinagutumyeko phone nagutumye kute tuyange tubiheze umviriza rero kujya twabikukanya nkene wewe nchonera amahera nakitse ngene mugira ndakore mushikante n'icungi no mujama bigashwaze dutemberana cyane umviriza no umujama batongoza umutembo ngangurunguru batonze ingurube batonze ingurube wena uzikora ari wena uzikora mu Islam mujika bagene mu makafiri Sheri, kuri jewe ndagukunda kandi bivuye ku mutima ariko Sheri ndafise ikibazo kimwe. Ikibazo cyanje Sheri, isi ikibazo cy'ubuzima nukuri jewe mbana na mutoyi wanje rero iby'ubuzima biratugoye kandi ndazi namwe iwanyu hameze neza muri ifashe rero ndiko ndaraba simbona aho nogushira. Rero mukabo wewe uratego ndakubwiye mbize mu kitaje rero nikupanga mape uzotsange ko kugena gutware umuweze mu kikanje hama uzani kwano umukwe Shemana kimwe natwise Jenda waze kugukunda nta kimwe. Sheri reka turindire. Wagira ukumubona. Sheri reka turindire nanje niruke n'ubuzima hanyuma ndibaza bizogenda neza kumiriye. Sasa kumura uza agacupa babuni mukabo wewe muri ordinary ndabari kudota ni mwana ko nigitamu winacho jewe ninabona neza umushikawa kanyemera inzoga nzoshaka ndagushire muri planti uzuriye wijamire muri planti naye wichupa leo wichupa yaba ko wishira naka diretse ko planti ni onke wanje abandi bamata abako nka nibo bakwe mujikanje akene nkawe ngore bana kazanaga kagiye ubire bra ejo no kutelefona zanga cyetugenda kwereke utugenda mutwale jewe nanje ndavyiteze kandi nzosange wamusize ku muntu atari ba bakobwa manza kumanza umenga ni nzahabu uri kuri newe ndi fresh girutume kete rero zire tumwe uranywa inzoga nta kibazo gusa jena no Shamusi wantwaye nzogucoperamo ubyibuha Naramutoza naragombye kuva ko nibyibaje nuzanye ko mutunze ingoro reka twemera tubise
gusa ndagira muhira ndiba nutwo tubana na kaka gusa Mwanura riga tabivemo. kaka yaranane kuvana mama kiriho yaramuhanura kamuhanura muga niyigirayo ahubwo yakakubita ngaho Manzi wewe. Leo waje kuta hizo tungani. Jamaa yangu mimi. Ego nasi. Iwa twaze tutembera na Umbiriza, umujama tutongo mutebuka nguruka tunjikurupe. Watunze nguruwe. Wewe tukoli ani. Wewe tukoli Muislamu. Mujika bagena mu mubagambe. Iskurupe. Hapo nashaka kuko kwa muhira kwa kama tunasika. Akaba rero. Ngurupe. wangu akawafikiringa Kare kuna kagenzi kare. Kwa tungali tuje muhira. Kare kare kwa kwanga ile ya kujanya. Sawa reka temba ndani ngire ko ibindi twabisa mu mukuru. Umwana sikana. Ndoda kumi. Bana maganira. Arana mara zizage mu kabati tuze kuyatora kweshe. hariho kanyaruke kinzunguruka cyihariya kugira sange nashitse Najugumiye. ukaka n'umunobi ifu no muvrema ahubwo kajya kagenzi kiwe kajya Mbiriza. eh Kuri kwimana. Kuwawe. eh Ndazi kapitali. Imisi yose duhuye. ahubwo shiri durama bitanu ndamushira uzora bintu kubwira akarajugumiye kuri bitanu we nzoguheba Uzompeba. nzoguheba nyene Ari ingurube dutunze. Sawa nta kibazo. Ama urabe ngo ntapfa gutanga muhira. Genda. ikindi Umbiriza, nagutumye ko sinagutumye ko mfone telefone. Nagutumye kute tuyange tubiheze. Umbiriza rero. Kuja twabivuganye. Nkeneye wewe nshorera amahera iragitse biri. Tugende mugira ndakwereka ikigande mushikande n'ibyunge. ndagucorere ku mari ntarabona Urafite ngo mamuka kandi ubona cankeka. Umuketi yewe tugende. Mfise mushikanje. Nta papa mfise. Na mama mfise. Ndiwe na mushikanje tubana. Wowe uranshora inoti tatugenda nakwereka. Kandi urashima. iraki zibiri None ufise akana. iraki zibiri ndaziguye ku mukobwa ntarabona mbe wosanga ari gisabuni na None wewe ufise akana. Wewe mbwira mfise ubwira kurezi bya. jewe amahera nobona noguha naho nosanga ari gisabuni nto kwicuza ibihumbi 10 Umutima ugiye kuri pipi. Ni pipi. Mfise akana. Kende. Nikende. Kiki no kende none. Umvida kiki. Wewe zanizwe mu bicumi. Ama tugenda kwereka ituki. Bonye unachima. Sana none. ubu muci muravyemera Wewe nsana. anga ari urukobwa atakorumeze Wewe nsana. kino umutwe ndawimba Ikibazo cyawe sikindi. Wewe usikutumva we tugenda urahe. Wewe unachima. zuguha ikiraka cyo gufyatura sanza ari Wewe unachima. usuka ufise mushika We tugende. mudasanga Yesu Usanga ababyeyi bafite abakuduma twita kapasi. Mama yakubise kapasi. kwa Christian Kwa Cristiano. ariko gabashi singuko zatekereje by'ukuri zirazafunga kweli nje gutunda intaraga intara by'izingwe kwemeza ya bafumira kurya mu gitungo gafunga hanze ndabikora
zishonje kuzafunga oya ingura zanjye zirashonje cyane we nk'ubu nta ashari ikintu kimufise kangurunguru ngo hano ingura zishakishwa n'inzara urugangira abaye henshi ugenda mu rupero ko ugiye cyo kuramba yakubaze ingurube zishonje zariye izi ngurube zirarya je nazigaburiye zariye pe zariye mamudogo nazigaburiye hari iriya yo iriya umuntu wayo basha ni ngorane bebe zoro bake ntacyo kwazigaburira ni byiza nka mu by'ingurube nyine zishaka kujya ku mwanya birashoboka nyine kuko zirashonje none ndakubaza James n'abari hehe James n'umuntu akuze James yagiye ari umuntu amuhamagaye jewe sinaramubonye ariko karakatwi keza kimwe n'umukobwa sa basha jewe nabyumvise n'ingurube nazigaburiye jenyene umunsi nazigaburiye jenyene asishemusa ari kumwe kaje asishemusa n'ukuri bagira haruri kane bandanyiriza ibyo nariko ndakora jewe ndakubwiye ujya muhungu niko nyene je bavuga ngo ndacara umwana ngo ntavyo ndamenye mamdogo ujya muhungu akaramuka atakuzaniye abana abasengezana babiri jewe abasengezana mbuze nakubwire si musaza wanje ujya uraza kwira uyu munsi turafatana ntabwo se kumwicarira ujya uyu munsi turafatana ntingira hanyera hano nza mamdogo mubwira ujya muhungu agomba kuntoza urubuga nta kindi kintu ashaka none mamdogo ibigazi akazi k'ibigazi nujya musaza ujya muhungu nenga murumogi amaga turakinya cyo bitwaye ivyo n'ibintu bisanzwe ibigazi turafise ibiki ingurube ngaha turafise nta ngora n'imwe cyese bikaza ariko mamdogo uri kuri kuraraba shemsa kajya gakobwa ko gutama menga ni sinzi bani mbombo kajya gakobwa yakizinge kubera shemsa ubu guna ko menga ni vya bintu uzenye burya bususu bwagiye inyuma mengo nakabomba batekeye inyuma nibwo bumukanga mamdogo ariko shemsa yoza araza yogaburira kire naco